Pawulo yaratahuye yuko insiguro zose n'inyigisho zose zo mu isi atagaciro zifise kiretse iyo zishigikiwe n'amasengesho y'abakristo bubaha Imana. Tuguhaye kaze mu kiganiro Nkorako Mwami, ikiganiro kigizwe n'inyigisho za Dr. Charles Stanley. Iyumvira icoba igihe uburyo bwose bwo guhanahana amakuru bwohagarara, amatelefone, amaradiyo n'amateleviziyo byose bigahagarara. Coba ari igihe kibi kandi kigoye kuri benshi muri twebwe, coba ari igihe c'ibyago. Kubizera, gusenga nibwo buryo bwacu bwo guhanahana amakuru. Tudasenze ntaco twoshikako, kandi n'ibikorwa dukorera Imana vyoca bihagarara. Uyu munsi mu kiganiro Nkorako Mwami, tuza kwiga ingene twoshinga uburyo bukomeye bwo guhana amakuru n'Imana, kugira ngo dushobore kuba abasengera abandi vy'ukuri. Tega amatwi umukozi w'Imana Dr. Charles Stanley. Mu cete candikiwe abikorosayi, Pawulo aratwibutsa yuko twacunguwe, ko twahawe kuva mu mwijima tukaja mu muco, twahariwe, iyo niyo karangamuntu yacu muri Yesu Kristo, kuko twabambanywe nawe, twahambanywe nawe, twazuranywe nawe, twicarikanwa nawe, duhishanijwe nawe, tuzozanana kandi nawe, ko Kristo yahindutse ubugingo bwacu, kandi iyo dufise Yesu Kristo tuba dufise vyose, kandi tumufise tuba tunengesereye muri we, twiyambuye umuntu wa kera, twambara umuntu musha, turi abantu bahambaye tutigeze kuba. Kubera ko dufise Kristo, turi ivyaremwe bishasha muri Kristo. Kubw'ivyo hari ibintu bitagihwanye n'inyifato yacu. Turi bashasha muri Kristo. Pawulo aravuga yuko ubugingo bw'umuntu asenga. Pawulo aravuga ku bugingo bw'umuntu asenga nk'uko vyanditswe hajya mu Bikorosayi 4:2 ngo mukovye mu gusenga. Rero tuzingurure mu Bikorosayi 4:2 kugeza ku 4, kandi wibuke yuko Pawulo yanditse ibi ari mu ibohero. Haravuga ngo mukovye mu gusenga, mukubemwo maso mushima. Kandi natwe nyine mudusengere kugira ngo Imana itwugururire urugi rwo kuvuga ijambo ryayo, tuvuge ibanga rya Kristo iryo mbohewe, kugira ngo ndariserure nk'uko nkwiye kuvuga. Pawulo muri ubu butumwa avuga ibintu bibiri bikuru bikuru. Aratubwira ubwa mbere inyifato ibereye y'ugusenga kwacu, ingene itegerezwa kuba, kandi atwereka ubushobozi bukomeye buri mu gusenga. Umurongo wa 2 aravuga ngo mukovye mu gusenga, mukubemwo maso mushima. Pawulo asobanura uko inyifato yacu itegerezwa kuba, kandi akoresha ijambo ngo gukovya. Rifise insiguro ivuga ngo kwihangana, nukugumako, nukugumamwo, ntudendebukirwe, ntuhagarike, ariko ubandanye gusenga. Yesu aravuga muri Matayo 7:7-8 ngo musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa. Kuko usaba wese, nukuvuga uwuguma asaba ahabwa, urondera nukuvuga aguma arondera aronka, uramutsa nukuvuga aguma aramutsa yugururirwa. Imwe mu ngorane abakristo bagira uyu munsi nuko basaba hanyuma bagaca bagomba kuronka inyishu muri ako kanya nyene, kandi batayironse bagaca bagira bati turabivuyemwo, turabihagaritse. Baravuga bati kumbure Imana itegerezwa kuba yanshavuriye, canke ngo hategerezwa kuba hariho icaha mu bugingo bwanje gituma ntishurwa. Ubugira gatatu ngo ngira ngo ivyo nsaba vyoba bitari mu bugombe bw'Imana. Ni kuki Pawulo atubwira ngo mukovye mu gusenga,
mwihangane muri ko, mbere mube abashikamye mu gusenga. Aravuga ati mwihanganire ibyago by'uburyo bwose n'amageragezwa yose no gutegwa ubwoba na Satani. Imbere ya byose imigenderanire yacu na Yesu Kristo irakomera cyane kandi ishika kure igihe wowe nanje tumaranye umwanya nawe mu gusenga. Ubugira kabiri, ukwakira kwacu ni uko tubona Imana iyo ariyo, n'ukwizera n'ubwaguke bwayo n'ubukuru bwayo buzokwaguka. Ikigira gatatu ni uko tuzogwiza urukundo rwo kumvira. Igihe utanguye gusenga, Imana ikora ikintu mu mutima wawe, irema urukundo rwo kumvira. Ikigira gatatu, imisunikano mu bugingo bwawe iragabanuka, igatangura kuvaho, hanyuma ugatangura kumva amahoro y'Imana utahora wumva. Igikurikira ni uko ubona Imana iguha ivyo ukeneye, maze ugaca utangura kuyiyegereza no kuyisunga. Ikindi naco ni uko gusenga ari inzira y'ugukura kwacu mu vy'impwemu. Ikindi naco ni uko haheza hakaba ubushobozi buhambaye mu bugingo bwacu bwo gusenga, mu gushingira intaha abandi kuruta uko vyahora. Ico tworangiriza ko uraheza ukabona ivyamwa mu bugingo bwawe bikwiranye n'uko bibereye abana b'Imana. Gusenga rero gukwiye kuba imbere y'ibindi vyose. Igihe uvugana n'Imana, uba uriko uravugana n'umuremyi w'isi, uba uriko uravugana n'uri hejuru ya vyose, ahambaye, adasanzwe, afise ububasha bwose, kandi ariho. Imana ishobora vyose, ishobora kurongora umuntu wese, umwanya wari wo wose, ahari hose, kandi ishoboye ikintu ico ari cyo cose. Igihe Pawulo avuga ku vyo gusenga, ahanini aravuga ku vyerekeye imigenderanire izana ubugingo, kuko Pawulo arazi ivyiza biboneka igihe abana b'Imana batanguye gusenga. Kandi aravuga igisabwa ca mbere mu gusenga, naco ni iki: dutegerezwa gushikama, kwihangana, gukovya. Kwihanganira ivyo vyose bizanwa na wa murwanizi Satani. Dutegerezwa kuba maso. None rero Pawulo avuga kuri ubu butumwa ngo niyihe nyifato ibereye: mukovye mu gusenga, mukubemwo maso, mufise inyifato yo gushima, kandi yasavye inyifato ihambaye cane. Nimwumve uko avuga muri Kolosayi 4 ku murongo wa 3, ati kandi natwe nyene mudusengere. Avuga ko hari umwanya wawe wo gusaba. Aho nigihe umarana umwanya n'Imana. Ico nico agomba kuvuga hano. Kandi urufatiro rw'ibi nigihe avuga ngo kandi natwe nyene mudusengere. Pawulo arazi ko mu gusaba Imana kwacu no kuba maso kwacu no gushima kwacu dutegerezwa twama dusaba ibintu bitwerekeye. Yamara igihe avuga ngo kandi natwe nyene mudusengere, Pawulo yarazi yuko hari akamaro mu gusengera abandi. Nico gituma yavuze ati natwe mudusengere. Pawulo kandi aravuga mu Banyefeso igice ca 6 ku murongo wa 18 ngo musengere muri mpwemu ibihe vyose, mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga no kwitanga, kandi ivyo mubiberemwo maso, mukobeje rwose musengera abera bose. Kuko yanditse urutonde rwose rw'ibigwanisho vy'umusoda wa Kristo. Aravuga ku murongo wa 17 ati inkofero y'agakiza. Ku murongo wa 14 aravuga ngo kwambara ukugororoka, n'ibindi vyose bisigaye abivuga ku murongo wa 18. Musenge ibihe vyose, mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Pawulo yateye intege abantu ngo basenge. Rimwe mu masengesho meza Pawulo yasabiye uwari we wese
riri ngaha muri Kolosayi 1:9 aho avuga ngo nico gituma natwe uhereye igihe twavyumviye tudahengeshanya kubasengera no kubasabira ngo mwuzure ukumenya ivy'igomba ubwenge bwose no kumenya ivy'impwemu. Pawulo yamatera intege abantu kugira ngo basenge, yamara kandi nawe yarasaba ko bamusengera. Raba uko abivuga hano muri Kolosayi 4:3 ngo kandi natwe nyine mudusengere. None ngaha abariko aravuga iki? Aravuga ngo hano hari inyifato ibereye mu gusenga, kugira umwete, kuba maso no kubikora mu mpwemu yo gushima. Ubu rero aravuga ngo ngomba kubasaba gusenga, kandi aravuga ngo sindabasaba kwisengera gusa ariko musengera igikorwa c'Imana. Kandi aravuga ngo mfise imitwaro 2, raba iyo ariyo imitwaro yiwe. Aravuga ku murongo wa 3 ngo kandi natwe nyine mudusengere kugira ngo Imana twugururire urugi rwo kuvuga ijambo, tuvuga ibanga rya Kristo iryo mbohewe. Pawulo yasavye ko bamusengera kandi bagasengera igikorwa c'Imana. Reka turabe ibitari bike vy'ubu butumwa. Reka dutangurire mu cete cyandikiwe Abaroma igice ca 15. Raba uko Pawulo yaguma abasaba, yongera abasaba gusengera igikorwa c'Imana yararongoye. Aravuga mu Roma 15:30 ngo nuko ndabinginga bene data kubw'umwami wacu Yesu Kristo no kubw'urukundo ruva kuri mpwemu murwanane nanje munsabira Imana. Ntavuga ngo mbega mwoshobora igihe musenga gusaba Imana guhezagira intumwa Pawulo? Siko yavuze. Nimwumve uko yavuze. Aravuga ngo murwanane nanje munsabira Imana. Avuga ngo nkeneye ko muja imbere y'Imana mungwanira muri iyi ntambara y'impwemu, kuko ngiye guca mu ngorane z'ubwoko bwose, mu magume no mu mageragezwa. Uravye kandi mu Filipi 1:19 Pawulo aravuga ati kuko nzi yuko ivyo bizomvira mu agakiza, munsengere kandi ndonkejwe mpwemu wa Yesu Kristo. Hanyuma mu cete ca mbere c'Abitesalonike 5:17 Pawulo arasaba ikintu coroshe. Avuga ngo musenge ubudasiba. Ku murongo wa 25 w'iki gice nyene aravuga ngo bene data mudusengere. Ugusaba kwa Pawulo hano kuri mu buryo bubiri. Mu gusaba kwiwe kwa mbere aravuga muri Kolosayi 4 ku murongo wa 3 ngo kugira ngo Imana twugururire urugi rwo kuvuga ijambo. Mbega inzugi zirashobora kuguruka ata muntu ahari wo gusenga? None Pawulo avuga iki muri ubu butumwa? Yavuze ngo ndagusaba gusenga imbere ya byose. Usengera iki? Ndagusaba ngo usenge imiryango yuguruke. Usubiye inyuma mu cete ca mbere candikiwe Abikorinto igice ca 16 ku murongo w'8 n'uw'9 Pawulo aravuga ati ariko nzotembera muri Efeso gushitsa kuri Pentekote, kuko nuguriwe urugi runini ruje mu bikorwa bikomeye kandi abagwanizi bakaba ari benshi. Icyumviro ca Pawulo c'urugi rwuguruye bwari uburyo bwo kuvuga ubutumwa. Urabe neza ntiyavuze ngo musenge kugira ngo urugi rw'inzu y'ibohero rwuguruke. Ntiyigeze mbere asaba ico kintu. None urazi igituma yasaba ko imiryango yuguruka yo kuvuga ubutumwa bwiza? Kuko mu nyuma aho Pawulo yarabohewe ku musoda w'Umuroma, urashobora kwiyumvira ko kumara iminsi myinshi uboshwe. Si ico gusa, igihe ataraboshwe abasoda b'Abaroma nibo bamurinda, kandi yarapfunwe mu nzu canke mu ibohero. Icabaye cose cabaye mu gihe cyo gupfungwa kwiwe. Yamara Pawulo aravuga
mu cete cyandikiwe abi Filipi 1 ku murongo wa 12 kugeza 14 ngo bene data ndagomba ko mumenya yuko ivyambaye ko cane vyashize imbere ubutumwa bwiza bituma ingoyi zanje zo ku bwa Kristo zimenyekana ku basoda bahora bashibama kwa Kaisari bose no mu bandi bose, kandi benshi bo muri bene data bari mu mwami wacu baremeshejwe n'ingoyi zanje barushiriza gutinyuka kuvuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Ubutumwa bwiza Paulo yavugiye mu nzu kwa Kaisari bwari bwerekeye Kristo yabambwe akazuka yashitse ku bari mu nzu bose kwa Kaisari. Aravuga mu cete ca mbere c'Abikorinto 16 ku murongo w'9 ngo kuko nugururi urugi runini ruja mu bikorwa bikomeye. Igihe abantu batanguye gusenga Imana itangura gukora. Nawe ufise igikorwa gihambaye co gusaba Imana kugurura imiryango mu bugingo bwawe kugira ngo ukuri gushobore gukwizwa hirya no hino ahantu hose wo buri. Paulo aravuga ngo ico ndabasaba kigira kabiri suko imiryango y'uburyo yokuguruka gusa, yamara kandi urugi rw'ijambo ry'Imana guguruke nk'uko biri mu cete cyandikiwe Abikorosayi 4 umurongo wa 3 n'uwa 4. Haravuga ngo kandi natwe nyene mudusengere kugira ngo Imana itwugururire urugi rwo kuvuga ijambo ryayo, tuvuga ibanga rya Kristo iryo mbohewe, kugira ngo ndariserure nk'uko nkwiye kuvuga. Ico asaba kigira kabiri rero ni inzira aho ubutumwa bwiza n'ukuri kw'Imana bivugwa. Ubutumwa avuga hano ubwa mbere na mbere ni ibanga Paulo yuko aravuga ni nyabaki. Kuri Paulo ibanga rigizwe n'ibintu byinshi, ariko ibintu bibiri vya mbere ni ibi. Ica mbere ni ugutanga agakiza, uko n'ukubambwa kwa Kristo i Kalvariyo n'ukuzuka kwiwe n'ukuduzwa mu ijuru kwiwe rwari urugi rwugururiwe bose, umuyuda n'umunyamahanga, ko bakizwa kandi ko bashirwa hamwe mu mubiri umwe wa Kristo. Ibanga rigira kabiri ni iri yuko Imana itari mu ijuru gusa, yamara igihe uronse umwami Yesu Kristo kumukiza wawe, Yesu Kristo aza kuba imbere muri wewe, aza kuguma muri wewe, kandi umunezero no gushira amanga wewe na jewe tugira kubera Imana nzima iba muri twebwe biciye mu bushobozi bwa Mpwemu Yera, nibanga ryari rinyegejwe ariko ubu ryarahishuwe. Paulo aravuga yuko agomba gushikana ubwo butumwa kuri abo bose babukeneye. Aravuga mu Bikorosayi 4 ku murongo wa 3 ngo kandi natwe nyene mudusengere kugira ngo Imana itwugururiye urugi rwo kuvuga ijambo ryayo, tuvuga ibanga rya Kristo iryo mbohewe. Hanyuma ikindi kintu ca kabiri kuri ubu butumwa ni iki. Aravuga ku murongo wa 4 ngo kugira ngo ndariserure nk'uko nkwiye kuvuga. Iryo ni sengesho ryanje kundwi. Ndavuga nti Mwami, ngomba urinyigishe kugira ngo ryuzure nshobore kuritahura, kandi Mwami nyereka uko norivuga mu buryo n'umwana w'imyaka 9 ashobora kuritahura, agatahura yuko icaha n'inkurikizi zaco biriko bironona, yuko Imana izomukiza, ko Imana izoba muri we, ko Imana izomukuza ngo imugire umuntu w'agaciro kanini mu bwami bw'Imana. Ndagomba ko umwana w'imyaka 9 aritahura, kandi n'abakuze nabo nyene bakaritahura. Ariko ndizera ko umwe wese akeneye kuronka uburyo bwo kumva no gutahura iryo banga ry'agakiza. Mugenzi wanje,
wewe na jewe dufise itegeko ry'Imana imbere y'Imana ryo gutabaza mu ijuru kugira ngo inzugi zuguruke kandi ukuri gushobore kumenyekana kandi kube kuzuye gushobora gutahurwa n'umuntu wese. Urazi ingene bigoye mu kumenya ukuri no kugwanirwa n'Imana nk'uko Pawulo abivuga. Aravuga ngo mugwanane nanje kumenya ukuri, gutahura ukuri, kuroroshe kandi kuzuye kandi gutahurwa n'umuntu wese. Aravuga ngo ndasavye. Ugusaba kwanje rero nuko mwosaba Imana kugurura inzugi kugira ngo muri imbere y'Imana muyisabe kuvuga ubutumwa butahurika, bwuzuye kandi burongorotse. Wewe nanje dufise igikorwa gihambaye kandi ndagusaba mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo gusaba Imana kugururirwa inzugi zihambaye no gusaba Imana kutwigisha ukuri mu buryo bworoshe. Gusenga ni igikorwa ciza mu nyunga z'Imana. Kumenya Uhoraho no kumusenga harimwo inyungu zibiri zihambaye ku mukristo wese. Emera ico Dr. Charles Stanley akubwira, maze witeho gusenga no kwiyumvira ku vyanditswe. Muri Zaburi ya 19 umurongo w'7 kugeza ku murongo wa 11 itwibutsa ngo ivyagezwe by'Uhoraho biratunganye gose, bihembura ubugingo. Ivy'Uhoraho yashingiye intahe nivyo kwizegwa, biha umutunga ubwenge. Ivyagezwe Uhoraho yigisha biragororotse, binezereza umutima. Ivy'Uhoraho yageze nibitanduye, bihwejesha amaso. Ukubaha Uhoraho kuratunganye, kwamaho ibihe bidashira. Amateka y'Uhoraho n'ay'ukuri aragororotse gose. Nivyo kwifuzwa kuruta izahabu, naho zoba izahabu nyinshi zitarimo inkamba. Bisosa kurusha ubuki, n'umutsama w'ikigigu utonyanga. Kandi nivyo biburira umusavyi wawe, kuvyitondera harimwo impera nini. Dushikira isi yose mu rukundo rw'Imana n'imbabazi ku bantu. Inyigisho za Dr. Charles Stanley mukaba muzishikirizwa mu kiganiro Nkorako Mwami. Nshuti mugenzi, turizera ko kino kiganiro caguhimbaye. Ucumviriza ku misi ya kabiri isaha 11:30 z'agatondo no kuwa gatandatu isaha 3:30 z'ijoro. Ukaba wifuza gushigikira kino kiganiro canke kuronka zino nyigisho canke kutubwira ingene ugenda ufashwa nazo, bariza mwishirahamwe Transworld Radio hano mu gisagara ca Bujumbura, ibarabara ryitiriwe Ubufaransa, hambavu y'ishengero Anglikane ariryo Katedrale Sainte Trinité, canke udutelefone kuri 22 24 26 57 canke 79 741 993.